Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kubaramusa ndabipfuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Dr. Swale Online TV ndabaramukije. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika k'uyu mwanya n'iyi saha tukiri bazima, si ububasha bwacu canke inguvu zacu, uretse yuko ari ubushake bw'Imana. Bamwe muri twebwe bariko baratabaruka bitaba Imana, basubira ku muremyi wabo, abandi nabo bari mu bibazo bitandukanye, ariko je nawe turi bazima, tuvuga ati amashimwe n'ay'Imana. No gushimira nyene icubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cacu, wewe yitwarika ineza y'abene igihugu, iterambere, amahoro kuri rusangi. Aragahora ku ngoma mutema wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Ndagarutse kandi Dr. Swale kugira ngo dushobore kuba turayaga ibi na biriya kuvyerekeye ingwara z'uburozi. Uno munsi nshimye kugira ngo dushobore kuganira ku bwoko bw'ishetani, ku bwoko bw'idayimoni ryitwa Jini Mahaba. Jini Mahaba canke idayimoni yitwa Mahaba, novuga yuko ni idayimoni y'ubusambanyi, ko kenshi na kenshi uwuyifise canke uyigwaye azokunda, kenshi na kenshi uzosanga uwo muntu akunda ubusambanyi ku rwego rurenze, akunda gushikirwa n'inzozi n'indoto z'ubusambanyi. Umuntu wese uzi yuko wewe mu gusambana kugize umwuga, hari umuntu ushobora gusanga ku munsi ashobora gusambana gatatu, mwinga ashobora gusambana nk'icuro zine, asambana n'uyu, agahindura agasubira n'uyu, agasubira n'uriya, ugasanga rimwe na rimwe biva ku ngeso z'uyo muntu, cyangwa ugasanga rimwe na rimwe bivana n'uburwayi wararozwe. Ushobora kurogwa kanaka mwene kanaka, uzofata uco wimariye, uzopfa usambana n'ubonye wese, kuko ubusambanyi buri mu bintu bisubiza inyuma umuntu, bitera imikoshi, bitera inyatsi, bikurako icubahiro umuntu. Naco gituma uno munsi natuye akanya kugira ngo dushobore kuganira kuvyerekeye ishitani ryitwa Jini Mahaba. Iyi shitani y'ubusambanyi rero kenshi na kenshi nabivuze yuko bafise imigwi itandukanye. Hariho ukurota ubona uriko urasambana n'umukobwa, uwo mukobwa ukazoga mubona yuko ari wa mukobwa nyene mugwa musambana. Dufata umunsi urose uko asambana n'uwitwa ngo ni Francine, ukagumurota uwo nyene. Rimwe na rimwe twebwe kiremwa abantu tuza gusanga tubihaye iyindi siguro canke ikindi gisobanuro kitajanye n'ibyo warose. Nimba uzi ko ukunda kurota umuntu usambana nawe, ukaburota incuro zirenze zitatu, mwana wa mama, ugerageze utore nimero yacu kuko twatanze mu kiganiro, aho onya wewe uri mu ntambara y'imiyaga mibi y'uburozi. Kenshi na kenshi niwarota ubona uriko urasambana
ukarota uriko asambana kandi ukaguma urota wa mukobwa nyene, kenshi na kenshi wewe bisigura yuko ubuzima bw'iwawe ufise uburozi watayewemwo ishetani canke uburozi bw'idayimoni ryitwa mahaba. Idayimoni ry'ubusambanyi ni ukuvuga iki? Wewe ufise jini mahaba umwe yakuroze, yagukoreye nabi, atuma ibintu byawe bitagenda neza. Niba nawe ukunda kurota ubona uno munsi usambanye n'uyu, higeje ukashobora ubona umengo usambanye na Berize, higeje ukarota ubona umengo usambanye na Mwamini, higeje ukarota ubona usambanye n'uwundi, ni kuvuga yuko kenshi na kenshi bisigura yuko wewe ufise mu mubiri wawe ufise amajiri mahaba abiri, ufise amashetani amadayimoni y'ubusambanyi abiri. Aha rero ngomba kugira ngo muntahure neza, muhashireho ikaramu, muhashire point neza, muntahure neza. Ni kuvuga ko amajini mahaba agabuye ubwoko bwinshi. Hariho jini mahaba akazi kiwe ari kuroga gusa, na jini mahaba akazi kiwe ari gusambanya abantu. Rero hariho jini mahaba wewe akazi kari gusambana, na jini mahaba asambanya akongera akaba azi iki? Azi uburozi. Niyihe ngaruka yo kugira jini mahaba? Iyo ufise jini mahaba ndi kuvuga iki? Jini mahaba aragufunga mu bintu by'urukundo. Jini mahaba aragufunga mu bintu by'ubutunzi. Jini mahaba aragufunga, iyo demoni yitwa iyo demoni y'ubusambanyi bakuroga iragufunga mu bintu by'urukundo. Iyo demoni y'ubusambanyi iragufunga mu bintu byo kurondera byo kugira itunga. Iyo demoni y'ubusambanyi iragufunga mu byo kugenda kunda ku kazi ngo uronke amafaranga. Iyo demoni y'ubusambanyi iragushako iceye ku bantu, akagama wankwa nabi n'abantu, uvugwa nabi n'abantu. Iyo demoni y'ubusambanyi iragusubiza inyuma, aho gutera uja imbere ugatera usubira inyuma. Nimba uzi ko ufise ico kibazo, ugerageze uturondere. Hama twaratanze ibimenyetso byinshi, ibisobanuro byinshi cyane gose kuvyerekeye jini mahaba, iyo demoni yitwa mahaba. Gusa tuzotora umunsi twongere kandi twashikirize ivyo biganiro, kubera ama TV menshi kagiye tukorako ibiganiro bisa no kumenga ama TV yarahagaze ntagikora, bisa n'iryashirangana n'ivyo biganiro ngoma bigirante bikurikiranwa n'abantu. Jini mahaba iyo ari mu rugo umugabo n'umugore ntibumvikana. Jini mahaba iyo ari mu rugo umwe muri bo afise jini mahaba, ari umugabo azokwama yubaka yahukana n'umugore wiwe. Ni kuvuga uzorongora, amaze kurongora umwaka umwe ibiri muzaba muvanye, umugore nuko nyene. N'abana muzobyara azokwama baharura inzu. Rero ico kibazo nabamwe mugifise mugerageze mucivuza hakiri kare, kubera gishobora kuzana ingaruka mbi mu buzima bwawe wewe ukadukurikirana, mu buzima bw'uruvyaro rwawe, ugadusanga babayeho bahangayitse, kumbe bivuye kuri mwebwe. Jini mahaba ashobora kurotesha inzozi z'inzoka. Jini mahaba ashobora kurotesha ubona uri mu kiyaga, uri ahantu hari amashurwe ameze neza, ahantu henshi nk'uko onya. Rero mu ncamake nizere yuko mwamaze gutahura kino kiganiro, hama turasaba ko mudufasha gukora subscribe, partage na link n'ibindi nakadhari, kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure. Murakoze cyane gose, ndabipfurije umunsi mwiza n'ibihe byiza, Imana ibane namwe. Ndumva hari umushitsi yinjiye ubunyene, hama mugire ibihe byiza. Sawa, murakoze cyane gose.